ndabaramutse nshuti bakunzi b'imbonesha kure BTV nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Ibitigiri vy'abandura ikiza COVID-19 ngo vyaragabanutse cane guhera mu ndwi za mbere z'ukwezi kwa mbere, nayo ngo inyuma yaho ibiciro vy'amafaranga mvamakungu dollar bigabanijwe n'ibiciro bimwe bimwe vyaragabanijwe. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kaze. Nsubire kubaha ikaze muri ano makuru. Hari inkuru nshasha duhejeje kuronka muri BTV Burundi yuko ku nshuro ya mbere umugwi w'intamba mu rugamba z'abigeme inyuma yo gutsinda ibitsindo 5-0 Djibouti ikazokina inkino za kane zizobera muri Maroc. BTV Burundi tukaba tubakeje murakoze. Reka duhere ku nkuru zacu dufise kuri uno munsi. Ibitigiri vy'abandura ikiza COVID-19 vyaragabanutse cane kuva mu ndwi igira kabiri y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2022. Ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Sylvie Nzeyimana, agasaba ko bobandanya kwikingira. Tubukurikire. Umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza coronavirus uhejeje kugira inama. Iyo nama ikaba yari yo kurabira hamwe ingene ico kiza cifashe mu gihugu cacu c'u Burundi. Twasanze ico kiza muri no misi mu gihugu cacu twarakigwanije bimwe bikomeye. Ubu ibiharuro vy'abantu bandura umugera wa coronavirus ni bikeyi cane. Muribuka ko mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2021 no mu ntango indwi ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2022 twari dufise ibitigiri binini vy'abantu bandura uwo mugera. Guhera rero ico gihe kuva indwi ya kabiri y'ukwezi kwa mbere ibiharuro vy'abandura vyagiye bigabanuka ku buryo ubu vyagabanutse cane gose. Ibiharuro dufise ubu ni bike cane ku buryo nko muri no misi usanga abandura mu gihugu cose bari munsi y'abantu yashika 200 mu gihugu cose. Ni kuvuga ibitigiri dufise by'abantu bandura ubu ni bakeyi cyane. Kwiyunguruza ntivyoroshe kubaja mu ntara ya Bubanza baciye muri zone ya Muzinda kubera ikiraro cacitse kuri uyu w'Imana. Abasanzwe baca muri iyo nzira bagasaba ko cokorwa vuba. Ni inkuru ya Desire Sindihebura. Isaha 5 zirenga gato ushitse aho kiraro cyo ku Murago kigabura zone Rubirizi na zone Muzinda, wasanga abantu bakora imirimo itandukanye. Ico kiraro kitariko kirahita casenyutse, ivyuma byari bigifashe, maze kontenere 4 muri 10 zigifashe ziratwagwa. Uyu mupfasoni adandaza amakara ku Muzinda avuga ko yahomvye aravye amafaranga akoresheje. Jewe narinzi yuko bishobora gushika bitangoye ngashobora kuriha nk'amafaranga 2,000. None nk'ubu biciye binsaba uburyo burebure burenze ciye nsanga sije ko bitatu bica 5,000. No kubunguruza abantu uruhombo ruriho nk'uko umwe muri bo avyemeza. Uruhombo turiko turagira ni runini cyane. Twahora tugenda Musenyi Bujumbura tugaca kuri kote mu isoko tugahitana ibidandazwa, ariko kugera umwanya n'iyi saha ibidandazwa ntituriko turabizana nkuko byahora bigenda. N'uyu abukura mu cibo uno munsi kubera ico kiraro caraye gisenyutse, ariko arafasha kujabuka imizigo, ariko avuga ko ibintu bica bizimba nubwo amafaranga aza kuyaronka. Kuva mu gatondo amaze guca amafaranga 1,000 gusa. Ubu cyariko siko twabishaka. Ako bana abantu benshi bahora bazana imizigo banabona cahomba. Hungutse jewe hahomba, hungutse umwe hahomba benshi rumva.
nk'ikintu aho rugura 1000 cyangwa kigura 5. Abo banyagihugu bose ico basaba nuko leta yokora ibishoboka byose ico kiraro kigasubira gukora. Mu maguru masha ikintu gikwiye gukorwa bakwiye gusubira bakagira nk'ikindi kiraro cifata kibanza nkuko bari barabigize ubwa mbere tukabona kugira dubashe gushikana ivyo bidandazwa by'abandi turabe yuko n'ibintu byozimbuka ku musenyi kubera bisha biduga. Ico kiraro caraye gisenyutse kubera imvura kikaba cari icimfata kibanza kuko atagihe kininiya cari giheze gisanuwe. Ndihebura arakenewe kuri iyo nkuru yadutohoreje nyuma yaho ibiciro vy'amafaranga mvamakungu dollar vyagabanijwe ibidandaza bimwe nk'isima n'ibindi navyo vyaragabanijwe ibiciro n'inkuru ya Arlette Mugisha. Aho twagiye turaca hamwe mu hasanzwe hadandarizwa isima nko muri quartier asiatique zone Rohero komine Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura twasanze ibiciro by'isima vyaragabanutse aho isima bita Dangote yavuye ku mafaranga 42,000 ikaja ku 36,000. Isima bita Super Site iva ku mafaranga 39,000 ija ku 34,000 hamwe n'isima bita Simba yavuye ku 37,000 ija ku 36,000. Abadandaza bakamenyesha ko iryo manuka ryatumye bamwe muri bo bahomba kuko ibiciro vyagabanutse bagifise ububiko bw'isima baranguye ku giciro kinini. Ndetse bakavuga ko batoroherwa kuko ayo mafaranga ava makungu amadolari yagabanijwe mu mabanki nabo kenshi na kenshi bigorana kuyaharonkera bagasha baza ku isoko y'amagendo benshi bazi kuri marché noire bagasanga atagiciro gitegekanijwe bayaronka ko bigatwahahombera bati naho umudandaza no guhomba bigendana hari hakwiye kuja harafatwa ingingo babanje kuraba ko atabo isubiza inyuma. Ivyo biciro by'isima bimaze indwi irenga bigabanutse sivyo vyonyene nkuko twavyiboneye n'ibindi bikaba biriko biragabanywa. Arlette Mugisha arakenuye nawe nyene kuri iyo nkuru yadutohoreje ngo naho havugwa igiturire kitagira izina ku mugabane wa Afrika ngo haracariho ivyizigiro vyo kugwanya burundu ivyo biturire. Ivyo vyavugiwe mu nama y'urwego nyobozi rw'ishira hamwe yihariye kugwanya igiturire muri Afrika n'inkuru ya Pierre Claver Rucamuvyuma. Muri iyo nama igira 9 y'urwego nyobozi gwishirahamwe ryimeje kugwanya ibiturire muri Afrika Jean Claude Bizimana umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe yemeze ko hari ivyo bamaze gukora kuva iryo shirahamwe rivutse. Izo nzego nyene zashoboye kugira ubushuti n'izindi nzego mpuzamakungu zije kugwanya ibiturire aho novuga nk'urwego mpuzamakungu UNODC kuva no mwaka twisunze imigambi y'abakuru b'ibihugu bashizeho programa yo kugwanya ibyo twita refri financier illicite amafaranga agenda mu buryo butazwi agiye kunyuruzwa akaja mu bindi bihugu hanyuma kugira barabe no kuntagaruka muri urwego tuko turaraba ukuntu twogerageza gukorana n'amabanki y'isi yose kugira dufashe Afrika igarukana amafaranga. Mu gihe muri Afrika havugwa ibiturire gusumba iyindi migabane Jean Claude Bizimana aravuga ivyokorwa kugira kigabanuke. Abantu benshi bo muri Afrika bari bamatunga bakajana i Buraya ntibibaza ko iyo tunga bibye iyo riguma muri Afrika ryoteje imbere ya Afrika. Ca gatatu nibaza ko gituma Afrika hari giturire n'ubukene. Hari ubukene ku buryo urose ni responsabilité agomba imisi yose kuca yigungira ko ryatunga rusange. Kwiyamiza igiturire ntibigume mu majambo gusa bitegerezwa no kuja mu ngiro. Iyo nama izomara iminsi 3 ikaba yitabwe n'ibihugu ndwi ari byo Burundi, Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Zambia, Senegal, Ghana hamwe na Misiri. Bisanzwe bigize inama mpanuzwa jambo muri iryo shirahamwe rigizwe n'ibihugu 39 byo muri Afrika. Rucamuvyuma arakenuye igisata kijeje kwakira no guherekeza ba mukerarugendo bita mu gifaransa guide touristique ngo kiracari hasi cyane hano mu Burundi. Ivyo bivugwa na George Nikiza asanzwe akora ako kazi. Ivyo bikava ngo yuko atamategeko ahari agenga ico gisata.
tumukurikire George Nikiza. Uwo mwuga mu Burundi nturamenyekana bihagije, kandi abo bantu dukora akazi kirumara, kuko n'abantu baba bazi igihugu nk'uko umuntu azi intoki ziwe, bakereka ingenzi ivyo bazi, bakarata igihugu mu kahise k'ubu n'akazoza. Rero uwo munsi wabahariwe n'akaryo keza ko kwirimbura cane cane abawukora, kugira ngo uwo mwuga ushobore gufasha igihugu kandi ushobore no guronkera akazi abantu benshi, kandi ukorwe neza ku neza bagakora ndetse n'igihugu. Akunguko ni gato cane, ariko ntabuvuga yuko katariho. Ubwa mbere hariho ibintu bituma bibiri bikomeye, nuko hariho iki kiza ca Covid catumye ingendo zigabanuka cane muco gisata c'ingenzi c'ubukerarugendo. Abantu batembera baragabanutse cane, ivyo rero bigatuma ibibanza vy'iratiro bibura abantu babitemberera cane cane mva makungu. Ikindi gikomeye nuko muri iki gisata ata mategeko asanzwe ariho aranga ico gisata, ugasanga hariho ukwitiranya kwako kazi n'ibindi. Ivyo bigatuma abantu benshi baza kwigira muri uwo mwuga, abandi nabo bakawuvuvudikira. Ico dusabe cyo leta ari uwo mwuga yohagurukira, kuko itawuhagurukiye bizosanga ivyo ariko barakora bironderera bo nyene ugatwe kabo, ugasanga ivyo ariko barakora biriko biracafuza ishusho nziza y'igihugu. Ururimi rw'ikirundi ngo rurakubagurwa n'izindi ndimi mvamakungu, bivugwa n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo imico kama. Ivyo akaba yabivuze mu gihe kuri uno munsi igenekerezo rya 21 Ruhuhuma hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire rw'ikirundi. Tumukurikire. Ikirundi umushinge w'ubumenyi bushikana abarundi bose kw'iterambere. Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire mu Burundi uje hageze. Kirundi cacu kiragiramiwe n'izindi ndimi z'abanyamahanga. Harageze rero ko twikubita agashi tukagarukira ikirundi, haba mu kukivuga canke mu kucandika. Sivyo imbeshere ko ikirundi cacu kiriko kirakubagurwa. Aha twotanga uburorero aho usanga mu kukivuga hari abakivanga n'izindi ndimi, rimwe na rimwe no mu majambo ashikirizwa mu manza z'ibiringo bimwe bimwe vy'ubuzima bw'umuntu, hari aho usanga bamwe mu bayashikiriza bavangatiranya indimi, ukayoberwa kw'ijambo ririko rivurwa n'umurundi abwira abarundi, ukayoberwa ko ririko rivurwa n'umunyamahanga yagize ishaka ryo kwiga ikirundi, bikaba amayobera. Hano iwacu Burundi ihimbaza ry'umunsi wahariwe ururimi kavukire rije na cane cane kutwibutsa ko twambaye ikirezi ariko tutazi ko cera. Ico kirezi naco sikindi ni ururimi rwacu kavukire, ururimi rw'ikirundi. Ururimi kavukire rero si igitwazi c'imico n'akaranga gusa, ni igitwazi c'ubuhinga n'ubumenyi. Akaba ari nayo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya, nshimire bagenzi banje bamfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi n'amasanamu abashikira atankomanzi, nshimire Mirix Mugisha yarahagarikiye, nshimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza na BTV Burundi. Murakoze.